Teka n'umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi mukurikira amakuru n'ibiganiro tubandanya gushikiriza imisi yose kuri iyi mbonesha kure y'Umuhuza TV. Nabahaye kazaho muherereye hose, nabahaye mwiriwe canke mwaramutse. Reka ntangurire kubari mu gihugu c'u Burundi, abadukurikiye bari mu bisagara harimwo Bujumbura na Gitega, ndabaramutsa kandi ndabahakaze. Nabari mu ntara zigiye zitandukanye, namwe ndabahakaze kandi ntimuze gucikwa. Sinibagiye bari mu bihugu bibanyi, bari mu bice bitandukanye ku mugabane wa Afrika, ic'ubumanuko, ic'ubuseruko, ic'uburengero ndetse n'uburaruko, nabari ku migabane ya kure. Turazi ko mudukurikirana imisi yose tuba twabatohoreje inkuru zigiye zitandukanye zigaruka mu bisata byinshi harimwo politike, hagati kakazi na muntu, bivugwa cane mu butungane, bivugwa cane mu kibano, inkuru ziba zigaruka ku vyashikirijwe n'abategetsi bagiye batandukanye. Hari inkuru muba mwaragegejwe, byose nivyo tubategurira tutibagiye kandi ribavugwa cane ku mbuga ngurukana bumenyi n'ibimenyesha amakuru. Muri mugoroba rero turagira tugaruke kuri General Alain Guillaume Bunyoni. Amakonti yiwe yose aherutse guhagarikwa mu mabanki yose y'u Burundi. Nigihe rero gikomereye General Alain Guillaume Bunyoni ubu afungiye mu ibohero rikuru rya Gitega, kuko n'ivyaha afungiwe arashobora guhabwa canke gukatirwa umunyororo w'imyaka ishika kuri 30. Ni nkuru rero tugiye kugarukako ku buryo burambuye. Hari ikete mushikiriza manza mukuru wa Republika Ronald Manirakiza yandikiye umukuru w'ibanki nkuru y'igihugu ku wa 14 kwezi k'umunani, yamusavye guhagarika ibikorwa byose bikoreshwa ku makonti ya Alain Guillaume Bunyoni mu banki yose ari mu Burundi no mu zindi nzu zose zikora ivy'amafaranga. Vyona kuri subscribe canke sabone niba utari wafyondako, ibuke no kubisangiza bagenzabe kugira badacikwa n'amakuru yose dushikiriza. Reka tubateguze ko turaza kandi kubagezaho inkuru irabana n'ivy'abana b'abategetsi bariko bavugwa cane mu bwicanyi, ndetse ku minsi iheze niho twababwiye vy'umuhungu wa Gervais Ndirakobuca. Iyo nkuru rero turaza kuyigaruka ku muyandi makuru tuza gushikiriza. Reka rero tugaruke kuri iri hagarikwa ry'amakonti yose ya General Alain Guillaume Bunyoni. Mwikete mushikiriza manza mukuru wa Republika Ronald Manirakiza yandikiye umukuru w'ibanki nkuru y'igihugu kwa 14 kwezi k'umunani turimwo 2023, yamusavye guhagarika ibikorwa byose bikoreshwa ku makonti ya Alain Guillaume Bunyoni mu mabanki yose ari mu Burundi no mu zindi nzu zose zikora ivy'amafaranga. Ronald Manirakiza gasigura ko iyo ngingo ifatiye ku matohoza ariko arakorwa ku vyaha Alain Guillaume Bunyoni yagirizwa nyuma y'indwi. Dieudonné Murengerantwari arongoye BRB we yaciye yandikira kuwa 22 kwezi k'umunani 2023 amabanki na za microfinance zimenyesha iyo ngingo ihagarika gusubira gukoresha amakonti ya Bunyoni. Ubu rero Bunyoni ntabitsa kandi ntabikuza amahera ku makonti yiwe. Ibi rero vyibukije abantu batandukanye ingene muri 2015 General Alain Guillaume Bunyoni na bagenzi we bihutiye guhagarika amakonti y'abantu batandukanye, harimwo niya Pacifique Rinahazwe n'abagenzi be batari bake muri societe civile, amakonti y'amaradiyo na bamwe mu bamenyesha makuru, amakonti y'abanyapolitike n'abasirikare, harimwo abatari bake bagendanye ku rugamba na General Alain Guillaume Bunyoni. None ngivyo bigarutse iwe nawe, nkuko umunsi umwe bamwe mu bafashe iyo ngingo nabo bashobora kuvyibonako. Pacifique Rinahazwe avuga kuri iyi nkuru akaba yagize ati akizidufatira kari akamwemwe, nawe abazimufatiwe ubu bari mu kamwemwe, ngo mu misi iza naho muzumva hafashwe yamazi y'umurengera yiwe kumwe nyene yafashe ayabande. Ariko rero ingingo benizi nizo zituma n'abanyapolitike muri Afrika biba amahera benshi bakayajana kuyanyegeza mu makungu kubera batazi bizobashikira bavuye mu butegetsi. Yankenga ko na Alain Guillaume Bunyoni ngashobora kuba yaranyegeje amamiliyaridi atari make iyo ubutungane bw'Uburundi butazoshika. N'abakomeye umunsi nabo nyene baca bihutira guseha abajana kugira ejo ntibize bibagore, maze ubukene bukaguma bwiyongera mu gihugu c'u Burundi. Inzigo no kutubaha iteka ry'umuntu muri Afrika burya bihombesha bene gihugu bihugu vya Afrika byinshi cane.
usize impamvu atacigwa tubikuramwo niko Pacifique Ninahazwe yoba yasuzereye inkuru yiwe. Alengiyome Bunyoni rero ntiyorohewe aho ari mw'ibohero rikuru rya Gitega. Umuryango wiwe abenshi bakaba bibaje se ngo woba ugiye kubaho gute, dore ko no mu guhindura inoti hari havuzwe yuko Alengiyome Bunyoni hari amahera menshi yoba yaranyageje mu mazu yiwe, ariko kandi akaba yarabuze uburyo ayajana kwibanki kuko yari mu munyororo ndetse n'abiwe bose bikaba bari bafise n'ikibazo kuko Alengiyome Bunyoni yari funzwe mw'ibohero rikuru rya Ngozi, ubu rero akaba yari muriwe mw'ibohero rikuru rya Gitega. Niyo nkuru ya mbere rero twari twabateguriye. Hari iyindi inkuru ikomeye cyane ariko yavugwa cyane mu bimenyesha makuru vyose vyo kwisi. Umukuru w'abacangiro wa Wagner Yevgeny Prigozhin ari ku rutonde rw'abapfiriye mu isanganya ry'indege yabereye i Moscow. Umukuru w'umurwi w'abacangiro w'Uburusiya Wagner Yevgeny Prigozhin yari ku rutonde rw'abari mu ndege yakorotse kuri uyu wa gatatu maze ikica bari muri yo bose nkuko bitangazwa n'urwego rw'Uburusiya rujejwe indege zisanzwe. Nkuko rero tubikesha radio y'abongereza BBC, urubuga rwa Telegram Grey Zone rusanzwe rukorana na Wagner rwari rwatangaje ko iyo ndege mu bwoko bwa Embraer yarashwe n'ubuhinga bwo kwivuna ibitero vyo mu kirere mu ntara ya Tveri mu buraruko bwa Moscow. Iyo ndege ikaba yari kiva i Moscow yerekeza i St Petersburg, yari irimwo ingenzi indwi n'abayigendesha batatu. Grey Zone yavuze ko baba muri ako karere bumvise urwamo inshuro zibiri imbere y'uko indege ikoroka kandi babona imirongo ibiri y'imyotsi, ariko itororokanizo ry'amakuru TASS rya leta y'Uburusiya ryatangaje ko ejo iyo ndege yatse umuriro isetse hasi, yongera ko ibiziga bibiri bimaze gutorwa. Tumenyeshe ko Yevgeny Prigozhin yaheruka gukora imigumuko mu kwezi kwa Ruheshi avana ingabo ziwe mu gihugu ca Ukraine maze aca afata igisagara ca Rostov on Don kiri mu bumanuko bw'Uburusiya, aca akangisha ko agiye guca ashika i Moscow. Ibyo rero yarabikoze hakaba haheze amezi hari icuka kibi hagati yiwe n'abategetsi b'igisirikare c'Uburusiya kubijanye n'intambara mu gihugu ca Ukraine. Niyo nkuru rero yari igezweho ariko iriko iravugwa cane mu bihugu bitandukanye nka byose vyo kwisi. Reka rero tugaruke mu gihugu c'u Burundi tubabwire kandi ko hari izindi nkuru ziriko ziravugwa nazo tugiye kugaruka ko ku buryo burambuye. Ikibazo gitanga uburenganzira bwo kuja mu mashuri y'ubuganga gikwiye gukorerwa mu ntara kurya ko ibibazo gitanga uburenganzira bwo kwinjira mu gisoda no mu gipolisi. Mu gihe ibonekeza ubukene bw'abaganga babinonose mu mavuriro yo mu ntara ya Gitega, muganga Toyi Salvatore arongoye intara y'ubuvuzi ya Gitega asaba ko ikibazo cyo kwinjira muri kaminuza z'ubuganga cyo korerwa ku ntara kurya ikibazo cyo mu gisoda no mu gipolisi, kandi hakarabwi igitigiri kingana n'abaja muri ayo mashuri kuri buri ntara. Toyi Salvatore asigura ko abenshi mu bakora ico kibazo baba ari abana bakuriye mu gisagara bitagatuma bahejeje amashuri batemera kuja gukora ku mitumba ya kure, bamwe muri bo bagaca bigira hanze y'igihugu. Ivyo kandi ngo bikwiye no kwisungwa mu kurungika baganga kwiga hanze y'igihugu. Ubwiwe asaba ko impamyabushobozi zabo zoca ziguma mu buserukizi bw'igihugu kugira bagaruke gukorera mu Burundi mu ntumbero yo kugabanya ubukene bw'abaganga b'abahinga mu mavuriro cane cane yo hagati mu gihugu. Yabishikirije kwa 24 ukwezi k'umunani 2023 mu nama vyatunganijwe n'abaramatari w'intara ya Gitega Venamani Rambona ku baserukira abandi mu gisata c'ubuvuzi mu ntara ya Gitega. Hari ibindi bivugwa cane mu ntara ya Ngozi mu gisagara cyo muri yo ntara, ubusuba bw'insinga z'umuyaga nkuba buriko biribonekeza. Izo nsinga rero zibwe kuva mu ntango y'iyindwi ni muri quartier Gabiro kwibarabara yubakishijwe amabuye rica inyuma y'igisata c'Ibanki nkuru y'igihugu mu gisagara ca Ngozi, aho bivugwa ko imetero zababa amajana 4 zibwe n'abantu bataramenyekana.
iyo ivyo bikoresho vya Regideso bija nico babikoresha ntibiramenyekana. Abatuhuza akaba ariko arakorwa nk'uko ajejwe intwaro n'umutekano babimenyesha. Kuri 24 ukwezi k'umunani 2023 abakozi ba Regideso bazindutse basubiriza intsinga azibwe. Nako kandi mu gisagara kandi caho Ingozi hafashwe abantu 37 baba muri quartier Kigarama. Muri abo 37 bahagarizwe kuri uyu wa 24 harimwo abana 9 bafise hagati y'imyaka 12 na 17. Abandi bakaba ari abagabo n'abasore, harimwo n'abakenyezi bagendana n'abagabo benshi, ubwo ntabadandaza umubiri. Bose rero bagirizwa kutagira ibibaranga, guhungabanya umutekano n'ibindi vyaha. Bakaba bajanywe mw'ibohero n'igipolisi mu gisagara ca Ngozi. Amatohoza akaba ariko arakorwa kugira hamenyekane iyo abo bantu bava n'ico bakora mu gisagara. Amashirahamwe aharanira agateka k'abana akaba ariko akurikirana hafi ivyerekeye abana bafashwe, menyesha ko abavyeyi batagarukiye indero yo kuziko urwaruka ruzohava rufata inzira zitarizo. Banywanyi bacu ndabakengurukiye cane ko mukurikira amakuru n'ibiganiro dushikiriza. Ndagusaba kandi kugira ngo ntuze gucikwa n'andi yose tuza gushikiriza. Kuri uyu munsi rero mwese nimuze gucikwa. Mu kanya gato turaza kubahereza ivya nkuru vy'abana boba barigenjeje nabi, n'abo b'abanyapolitike bakomeye boba barakoze amabi atandukanye. Genda kuri subscribe canke s'abone, Imana iguhezagire.